baravuga bati igihugu kigeze ahatemba na burya umuntu asanga mu bice byose by'igihugu nko muri iki gihe nta munsi n'umwe haticwa abantu kandi bikaba bitewe n'ubwoba nuko haba mu mitumba haba mu makartier haba eka no mu nzego zo hejuru z'igihugu naho nyene ubwoba ni bwose kuko iyo hishwe abantu baserukiye bari mu nzego zo hejuru nuba ko ari ivyo bintu biteye ubwoba. Hanyuma hakaba n'izindi ngorane abanyagihugu babashoboye guharira kuri iyo ko muhamagaro yuko ingorane ziri nyinshi hariho ivyerekeye haba kuvyerekeye ukubaho kwa misi yose ubukene bwatangwe kuba ndanse nanoneho hariho no mukuru wa OBE nawe nyene yabishikirije yuko ingorane zigiye kuba nyinshi nabonye yuko ku mafaranga yatekanije mu mwaka wose angana n'imiliyaridi amajana 220 ariko gushika uno munsi amaze kwegeranywa imiliyaridi zitarenga amajana 375 Muba rero hasigaye nk'amezi ashika 3 gusa kugira ngo mwaka uhere ivyo byose ibimenyetso byerekana yuko ubutunzi bwo muri iki gihugu bumeze nabi cyane. Ikibazo ca mbere ahubwo nyago nta muntu atayibona ikibazo c'amahoro kuko atamahoro ariho nta mugambi numwe ushoboka nta muntu ashobora kuja ku kazi nta muntu ashobora kuja ku ishuri nta muntu ashobora kugira iki. Ikibazo ca mbere nyamukuru n'amahoro kuko nta muntu ashobora kuguma ahagaze hahandi. Baravuga bati twebwe uko tubibona haba abashigikiye ikintu ca gatatu canke abatagishigikiye bose n'abarundi. Hariho n'umuntu wewe yivuga ati rega muri iki gihugu caratwawe n'abami ntituze tubashiraho vuga twaratwawe n'abami vuga ati iki gihugu caratwawe n'abantu bagize amakudeta vuga bagize kudeta baratwaye iki gihugu bakavuga ati muri iki gihugu n'abatowe haba amatora nabonye batwara iki gihugu nawe batwara iki gihugu naho ayo matora aba atemewe kandi nanoneho bakavuga bati kandi aha mu Burundi igihe cyose habaye amatora habaye ingorane igihe cyose habaye ingorane nizo bituma rero bavuga bati birakenewe yuko tuva hahandi turi duhinduke mu mutwe duhinduke mu vyumviro duhinduke mu ngiro kuko ikibazo c'amahoro cerekeye abarundi bose atanumwe avuyemo naco ituma bavuga ati muri iki gihe nibihe vy'ubwoba bwinshi kuko na cyane nkuko babivuga bonyene ati ubwicanyi buri kuva hasi gushika hejuru ati rero ikibazo rero nyamukuru nuko umukuru w'igihugu yotuma ko iyo nama rukokoma irimwe abaserukira bose imigambwe yose amadini yose amashiramwe yose amasendika yose cyane amasendika y'abakozi abamenyesha makuru abantu bose bagize icyo bamaze muri iki gihugu kugira ngo iyo nama itore igishu ku ngorane ziri muri iki gihugu na cyane bihereye ku kibazo cerekeye amahoro.